ariko mugisha rukuri ntitwo kwiregagiza ingorane zizwe aho bazafani Lavine na Abel baratukanye cyane baracwanye cyane na Liberi birakomera baranambikana bara umwatsi yarasabye aranyima bundi ibintu byinshi ku marezo sosio byaracanye cyane ko mugisha uko biri kose ashobora kuba yarabibonye cyangwa yaravyumvise cyangwa yarabibonye hari ikintu wakoze ko maze kubona amafoto uri kumwe na Fani maze kubona amafoto uri kumwe na Abel bose n'abagenzi bawe hari cyo urakora kugira abantu bahuze Isaac TV ndi kwa mugisha hari byinshi muza kumenya kuri we rimwe na rimwe aranapotera rimwe na rimwe ngira mu gacerera ariko baguma yikubitiranye n'amasinema hariya hayo kuma interview wapi kwa mugisha rero uzasanga ibintu byinshi ubisha kwa mugisha kwanza wakigwa n'abana of course urumva ni mu muryango ariko kandi wakigwa na office na bureau kurumva asanza akorera wiwe bafise nani mabiro yabo hari ariko urumva muhira nyene rimwe na rimwe bashaka gukora nyene byihuta bigena neza muhira kwa mugisha wakigwa na salo zine mvuze salo zine kana barango salo zo kwicarako zine bizura itwicaye ko nimwe inyuma hari ya cameraman hari yindi araza kwibereka hanze hari indi salo hari inyuma hari indi salo urumva ibi rero byose birafise impamvu mugisha yabigize uko nza ko waza mugisha ushize kwa mugisha wakigwa n'ikintu cyitwa amagame amagame akomeye usanga nyine bakora kiri ibintu by'amasase mugisha yarigize kumbwira ko atakunda ibintu byo kurasana ibintu by'ibirozi hari gitangaje usanga nyine urumva rero niba abana bashaka sinzi ariko ushize gushika kwa mugisha uhasanga nyine ibitabo by'Imana kuko urumva nyine na umuntu akunda gusenga umuntu akunda kuvuga ibintu by'Imana madame wiwe ni hajati muca muvyumva namwe kwa mugisha ugihashika akigwa ni fanta umva muri frigo abahuzuye kwa mugisha ugihashika wakigwa na n'imfungurwa ari ingaburya sindajya ariko mukayandi ndaza kurya kwa mugisha ugihashika wakigwa no gutwenga kurumva umuryango w'aba artiste n'umuryango w'abantu bamenyere kutwenga kuryoherwa ni byinshi sindakuruhishe rero mukayegera ndamwakire mugisha hamatuyage ibitari bike kubijanye n'ubuzima bwiwe muri rusangi ariko kandi nibindi byaba surprise muzakumbuye murazi ko je mbafise ibintu byinshi bashaka kubaza mu artiste wanyu murabibona rero twahindiye location nagiye kwa mugisha rero salon ibi ndabigize kugira mubibone ntimubaze ngo nariko ndababesha rero salon dushatse mwoca mubona turahandi niko bimeze mugisha reka ndakwifuriza amahoro y'Imana bane namwe by the way yego twese bwana Isaac duherukana ke bashe nk'umwaka uraheze kabisa igihe tubonana hari igihe tuburana umwaka uraheze mwaka n'ibintu mwaka mupya bashe uburyo umwaka uri mu bantu bahije umwaka neza canke hari utuntu utari bwashike je sindaheze umwaka wanje uzohera muri le 5 mai yego hatubu turi mu kwezi kwa 12 je ndaheze umwaka nturahera kuri je okay wowe umwaka uhera umunsi wavuki siko bimeze none ega yo bya bintu by'abasazi babahaze bashaka kwigina ifaranga bya mwaka mupya wewe je nta bya mwaka mupya wiwanje le 5 mai urumva buri itariki zitanu z'ukwezi kwa gatanu mwije umwaka mushaje bijya rero ngo umwaka mushaje ngo debe kashare wemera bijye kajya nagahimbosha bade muihangane mugisha impamvu tukunda kuyaga mugisha ari mu bantu tuyaze tukoze ikiganiro vuma kiraryoha kandi arantweza sana niyo mpamvu rero muze gutangara natwenga cyane muri iganiro kuko mugisha arivyo byiwiwe ni umukomedien ni umu-artiste murabizi komsa mugisha uraberewe warugira uje urakoze oya nari mvuye mu by'iwanje yo mugatereka ntaya kirikare naho mwangire surprise ayongo okay mugisha ugumwa umushinga narigeze kumva mboya rega byo ndaza kubijako kwanza kuvyo je mbonesha amaso mugiswahili babo ndavuga ati mafanikio amahigo yawe cyangwa se kuroranirwa kwawe kuguma kwiyagura by the way kuko ari ibintu buryo urabisha amazi ugavutse umuntu yarateye imbere cyangwa yarasubiye inyuma tuko turabirabisha amazi turabona ko mugisha yateye imbere yateye intambwe ugiranije n'abandi ba artiste muri kumwe mu mwuga wo gukina amareresi hari abatera imbere hari abo binanira bakabivamo hari ababihagarika ibanga nirihe bwana mugisha ibanga ni mirimo kano
Bon turashima kweri turashima ayo turonka turashima vraiment kuko ntitwo binashima ntibisi byiza nawe uburunka make no gushima uko nyine gusa bon amwe mu mabanga nuvuga ko atuma kumbure tubandanya dupambana twebwe nuko icyambere twubaha Imana n'abantu hamica kabiri tukubaha ingo zacu tukisonera hama tugasenga hama igereza nuko twifuriza n'abandi neza gutera imbere. Yego urifuriza abandi neza. Turifuriza abandi neza urumva nta nzigo tubishiramo. Oya mbonye Isaac yuguri radio vraiment jinda nezerwa ko mbanzi yuko umunsi n'umunsi azompamagara ati bwana Mugisha ingo ndagwikigani. Twifurizanye neza burya ni byiza. Isaac wewe uguza akamuduka navuga ati azonsanga azompa lift vraiment adamaye je bazona abandi urumva niterambere ntwoguma mu bukene twoguma twese twifumbereje tusha tubabarozi. Ariko abaye abantu bagina batera imbere tugene dufashanya. Abantu tubaye abakene twese tubabarozi. Ubukene bwinshi butuma abantu bacika barozi. Ubukene bwinshi butuma abantu bacika barozi, butuma abantu bicana mu busa, bituma abantu bagira inzigo zinzikira zitagira ifatiro, zitagira akamaro kubera ubukene. Kuko umuntu adakenye urumva nta numwanya bafise yo kumenya kimbe yahize kajya gapantaro yaguze gashasha yakavanye mu isoko nyabake cyangwa akaguza ngaye umwanya nta wafise abari ko yiyumvira ukuntu yotera imbere namba ari imodoka zingahe nimba ari biki arumwika hanze uwo ni umwanya wiwe. Bo hari gihe umuntu abantu bapfa ibintu par exemple nko tumaze iminsi turiko turakurikirana ivy'imiziki abasani bari kwararira bakoma induru tushaka aba DJ bazaravuza indirimbo zabo amaradiyo ibiki ibintu byose muri rusange ariko ugasanga nizo hits bamwe banazironse bikarangira nyine ari ma hits nyine bayaronka na amafaranga bari kwararonka naki narigeze gukora analize raho ndiko ndavuga ati shobora kuba tuko tupfinzara Mugisha naho niko bibona mu gisata cya cinema abantu bishite bakanashwana bakagira iki burya niba bari ko barapfa ubusa canke bya vrai byari bikwiye ko banashwana. Boje ndavyo kenshi nta bintu nuvuga yuko biba bifise ifatiro bikomeye cyane nuvuga ko abantu bariko barapfa kuko deja nko muri cinema hoho nahantu kenshi usanga umuntu atanga amafaranga menshi cyane atanga amafaranga menshi atari buyagarure atanga umwanya umutwe ibiki rero mu Burundi ni nuvuga yuko hataragera yuko abantu bankana kuko nta mafaranga akomeye cyane nta mwimbo ukomeye cyane cyangwa uteye ubwoba cyangwa uri ku rwego rwo hejuru abasinyasite bamaze gushika kuno turashari hasi cyane rero je ndakunda kuvuga ati burya ntacyo dupfa ntiharagera ko abantu bashwamira uravye kenshi muri bya bindi uravuga ati ko dupfuke kenshi ubukene nabikubwiye muze ubukene baye bwinshi burya bituma abantu benshi imyikomo abidogera nabandi abiyumvira abandi nabi abagira kuna kuriya kenshi usanga abari ubukene umuntu atunze nta mwezo kuraye Isaac uyu mwana hano wafisi ashira inzigo ngo nuvise ngo wamvuze kuriya cyangwa ngo byageze kuriya nta mwanya afise muri ibyo bintu hujya nigishoboka ubukene waye bwinshi butuma bubyara byinshi bubyara inzigo cyabindi bace bavuga ati ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo urumva rero niko bimeze. Sawa Mugisha rero tuvuge yuko iterambere umwaka usarurangira kuri utararangira urako iterambere giyongere nk'ibice bingahe kwijana uri kuragerageza kurara. Oya ibyo jewe biguma ari banga ntunyicishe wa mugabo ndakwiyamye kabisa arakareka wa mureka ariko Mugisha no kumenga amasiremo yamaze mu myaka myinshi uko biri kose hari ahashaka dufashe abariko barabijamwo harano ko arabijamo bibaza ari noti harimo ibiki hari imyiki gituma wowe Mugisha ubigumamwo utoja mu bindi utokonvestisa mu bindi bintu ariko kuva nyene ko kumutanga amafaranga ku bwa cinema kumutanga umwanya ku bwa cinema atashobe kubwiye mu gihe hatakintu cyatari mu kumuraro bo reka mvuge ko ntibisigura yuko jewe ataco ndonga muri cinema nabivuze bwa mbere ati ayo turonka yose turashima hama kuki nguma ndabibandanyamwo nta investisi ko investisa aho turinvestisa gusa no kwera ko kenshi twa dukunda yuko bija ma réseaux sociaux ibiki bya bintu byo kwirinda ishari byo kwirinda inzigo
kuko abakenye turi benshi abakenye turi benshi ari umuntu uvuze iby'iwawe cyangwa nateye ko aratwiratako ugasanga uko uravuga ati uno musi wari inkoko we yaraye ubusa witeranya n'abantu aba atari ibintu byiza rero umuntu ataratahura isi niho ajya ngaho akasama ngo urabona ngo jewe naguze imodoka nshasha ngo urabona ngo ufise parcelle ngo ufise ibinabiriya utaza bariko yakuraba aho uko bangana aho bari situation barimo ugasanga uko urabatera ama stress rero niyo mpamvu kenshi nakunda kuvuga ibintu by'iwanje nakunda ndifuza ko bibanda biba biri privé uko nyene twibandaniriza uko nyene mugisha n'umusineaste yasanzwe yabirimwo myaka myinshi gusa kimwe mu bintu bituma ndabibandanya nuko muri jewe mvuga nti icambere nuko ari talent yiwanje burya umwuga w'umuntu kuheba si cyoroshe novuga ni nk'akaboregwe k'umuntu ariko ukuntu uvuga ati je ndabihebye mugabo ukumva ukumego muri wewe ubuza amahoro akintu ndabihebeye iki urumva nyine afite ni mwuga muri je ni talent yiwanje ikigira kabiri naco cinema je ndayifata yuko ari imwe mu nzira zikomeye cyane zo gutanga message ku bantu message zingira kamaro ku bantu rero ndabyo ukuntu benshi birirwa bashingira intahe bavuga ukuntu filime zanje zibafasha birantera intege cyane nkavuga ati hamwe no biheba no bandabahemukiye hari ama miliyoni y'abantu ku isi umva birirwa bashingira intahe ati wowe Imana iguhezagire uzura bina amakomentari menshi usanga ari imihezagiro gusa ati Imana iguhezagire wewe uradufasha ibintu nk'ibyo rero imihezagiro nk'iyo nitwoyitesha yego mugishaka tuje kuvya amafaranga ko urumva akanoti ndi burya niko gahagarara mugani wawe burya abantu bose uravye ibyo bakora byose abantu bose barondera amafaranga abantu bose n'umuntu afise amamiliyari n'amamiliyari amarondera inoti ikibazo ni tugira inzira zitatu zinjiza abantu binjiza amafaranga mu sinema ko imiziki birazwi baja muri YouTube za Boomplay za Spotify n'ahandi sinema inzira zitatu zituma mwinjiza amafaranga nizi inzira zitatu bon imwe inzira imwe nayo ma réseaux sociaux par exemple nka YouTube ugize amahirwe ukagira aba subscribers ugakwiza ibyo bifuza bo nukuri uraronka agafaranga na cyane iyo filimi zawe zikundwa zikurikiranwa n'abantu benshi uraronka agafaranga hama ikindi naco ni utwo tumisiyo umuntu nk'uwaronse umuntu ashaka yuko umwandikira filime cyangwa umukinira mu filime ibintu nk'ivyo cyangwa umugirira publicité kumenga amafaranga ya YouTube sikirenga kumenga amadiro zo kuravuga umwandikire sereba umunagira iki kumenga sikirenga ivyo birakwiye kutunga umuntu bikamurihira inzu bikamugurira umuduga bikamubirishijira bikamutungira umuryango rega ibivana nivo y'ubuzima umuntu abarimo mbe urazi yuko ni tomate z'umuntu acuruza zishobora kugutunga wowe ukiberaho n'umuryango we wawe itomate zonyene irenga ayo amafaranga atarenga 5 urenga urashobora kwiberaho kabisa mu mahoro kandi ibintu bikagenda neza burya kenshi nuko kenshi byinshi tuba dufitiyemo imigisha burya code y'iterambere no kuba ufise umugisha urashobora kuvisa amafaranga menshi mugabo udafise umugisha urumva bazokubona nk'umukene uzokuba mufise ama stress ingorane ibibazo bidahera urumva wamurira kandi ufite ama miliyoni kubera ko udafise ikintu cyitwa umugisha mu byo ukora yego sawa mugisha rero aheruka gufata voyage ryari kuko sindaguherutse ufata ama voyage ya nyuma ndibikaba ari mu Rwanda voyage nyuma ari mu Rwanda yego dernièrement ari mu Rwanda ari mu kwezi kwa kangaga basha kwa 10 yego ahanyene nyuma gato yego mu Rwanda waragiye hariya uragira ama media tour ariko gushaka no mwana turabona ico warugiye kurondera mu Rwanda warugiye gukora mu Rwanda ntiturakibona nimba ari sinema warugiye gushutinga ntiturayibona nimba ari ndirimbo warugiye gusora hariya ntiturayibona niki nibaza yuko nimba wakurikiranye ibiganiro nagize benshi ucutabura iki cyari cyanjanye hariya urumva urabona kwanze cyambere cyari kijya gihe abanyarwanda bari baheruka kubura aba artiste babo bashika nka babiri yego hama nanagiye mu ntumbero zo kwifatikanya nabo muri ibyo bihe kuko bajya agenda byita ko nababanyi kandi burya bavuga ati mubanyi ni umuryango hama ikindi naco hariho benshi cyane mu Rwanda batazi yuko mfise channel YouTube urumva ntahingiye kugira ngo ndababwire yuko tiyamara wa mugisha wanyu mwakunze cyane arahari n'ibikorwa birabandanya afise channel YouTube yiwe yitwa Mugisha Media ibintu nk'ivyo kwamamaza ibikorwa hama ikindi naco ni mu ntumbero yo kunagura imigenderanire hagati ya Mugisha Movie Company n'aba artiste bamwe mu Rwanda yego byari ibyo bitatu gusa naravye video hirya yejo ya Asia
umwe mu bakinyi b'amareresi bari muri gihugu cya Amerika Asia yaravuze amajambo akomeye cyane kuba kuri sinema y'u Burundi avuga ati sinawuri impamvu aba artiste b'abarundi muko mura nkumenga ntimuhuza nkumenga ntimuri ko murashira ubumwe hamwe nivyo nato mu Rwanda arabantu tudahuza ariko rimwe na rimwe naho tudahuza turagerageza ntiduhuze muri sense ya business ariko muri sense y'ubuzima busanzwe turahuza turicara tukayaga abantu barashobora n'abatubagije usanga turi ariko je natangaye cyane nka Asia ndiko ndumva umuntu avuga nabo mu artiste mugenzi wiwe kandi barashima iyo banahuye banatwengeranira baratwenga ariko urumva private ugasanga ni mugisha aya majambo yavuze nasi shoka ari video wanashima utarayibonye ariko real maniko bimeze ari y'u Burundi sinema y'u Burundi iracagwaye izi ngwara zo kutakundana bo cyambere nuko womenya ikintu cyo kudakundana kiri kwisi yose niyazi haza umuntu abahenda ngo yanikira aje ngaho ngo urabona ngo twebwe ngo tumeze nakuriya sivyo hari abantu basa bashaka kwereka isi uko reality itameze nta hantu nta nyambo ibiragahunze nta mwongo birisatu ibidahizwe uranegera neza rero byo kuvuga yuko kumbure ngo kuko mu Burundi ngo hari ibibazo biri hose mu nshirami hose ku isi gusa bavuga ati kubera ki mu expose nyamviri ni kuri yo point ngiranjeko urumva ni kuri yo point ngiranjeko nakubwiye ni ibibazo by'aba artiste s'abartiste gusa ba cinema babo muziki ibyo ni bibazo biri kwisi yose niyo mpamvu uzumva bamwe bicanye ukazamva ngabandi ngo bamurashe bagize guti kuna kuriya abara amabifu y'aba artiste hagati yabo uracumva ico rero nikibe gitangaza ku Burundi urumva abantu ntibagifata nk'igitangaza ngo umengo ni ikintu cy'igiterasoni gitabaho no ni ikintu kiri kwisi yose uranegera ibyo kuvuga ni mushiki wacu nimba yaravuze ibyo byo kuvuga yuko ati mu Burundi kuki bon sinumva iyo ntuze yiwe kandi sinamenya intention yiwe urumva kuko burya umwese afite intention abafise mu mutima w'icyabagamije urantegera mugabo cy'umwe munya gusa nuko ahantu hose ibibazo birahari yaba mu Rwanda yaba muri Tanzania yaba hose ibibazo birahari hanze kuvuga ku expose ejo novuga yuko ni nka forme ya discipline twebwe tutarashikirako na nivyo kenshi nkunda kubwira n'abana bagenzi banje benshi cyane urumva burya ibibazo byacu si ngombwa yuko bija ku marezo sosio nivyo bya binakubwira ati ari ibintu bimwe burya zubita atari ngombwa ko tubicisha ngaha ari ibintu bimwe mujya nka famille mukavugana bigahera ikibazo nuko usanga nk'abantu benshi usanga badafise abahanuzi urumva badafise ababaha umuco badafise abagenzi beza urumva na kenshi usanga n'abafana bamwe ugasanga bashyizemo amavirisi ugasanga umuntu aciyaturika agiye hari yavuze ibi nabiriya kuburya communication urumva ariko twizere yuko iyo ntambwe tuzoyishikira kuko burya itanguro ry'ubuhanza n'amasoso burya kandi umugabo ahumura humiwe iyo umaze guca mu bibazo ni ucuba ucugira kenga ati yamara hano nangiriza ikosa ifako nikosora urumva ibintu rero je numvuga ni ibintu byo kujya ku marezo sociaux dutukana tugira kuriya kandi dusangiye umwuga jewe personnellement sindabikunda kabisa jewe umuntu azondenganya urumva jewe umuntu azondenganya nzurondera abantu bamushikira bamubwira ati yamara wewe ibyo bintu bireke wamurenge akarimbi ati byihoze abandanije naho bashe erege igihugu girafise amategeko mu Burundi sakajagari kirafise igihugu gifise amategeko ariko mugisha kirafise amategeko n'ibyo turavyemera ariko rero kubera ko turi muri entertainment turi muri circuit ya business y'ibyo dukora showbiz ikibanza kingana gute mugisha s'umuntu wa showbiz for real singanda kubona ama showbiz itanye biriya showbiz nta kibanza kinini ubona ikwiye kugira muri monde ya cinema ya jewe kweri showbiz ndayanka sinzoyikora ibintu jewe nzovuga canke nzokora byose azoba ari ukuri azoba ari ibintu biriko birapasa urumva showbiz washavuriye umuntu ni direct yakuryoheye direct nuko nyene niko bimeze urumva nimba warace ku ntebe y'ishuri ari akagani twize kitwa kajya bavuze ati nkizi kigufa urumva nkizi kigufa tindaba sivyo gufyina ati nkizi kigufa urumva kajya kagani ugakurikiranye neza ukagasoma neza urumva gakosura abantu b'ama showbiz urumva showbiz urashaka gutegura showbiz yuko bagukubise bagize kuriya urumva urkuragenda urkurapfa barako baraguturisa nukuri ati ni mumfashe ugasanga ati wapi yo ni showbiz urkurahwera mu frère
ugiye n'amazi ugiye rero ibintu nyama showbiz cyangwa ugasanga ukagira ama showbiz ukubwira abantu ati genda afise ikibazo mfise ngo cancer cyangwa amabati y'inzu yaragurutse ugasanga ni realite yiwawe kubera ko amaze kumenya ko uri umuntu wo ma showbiz kwese biri vrai ukurafa mon frère inzu ya amabati yagurutse nivyo c'est la realite mugabo tuyo oya turamumenyereye na ma showbiz oya tubona ma showbiz ujya wapi sivyo kacu usanga uri kuriyononera uza reputation yiwawe kubera ama showbiz rero divise avantage zayo ni nkeya gose kuruta ama inconvénients biba ingorane niyo mabuje ibintu nk'ivyo giye kweri je ntabijamo ama showbiz oya nibabikore imisore igishushe nibakore ama showbiz mugabo je kweri ndisaziye je na ama showbiz ndojamo oya vraiment ariko normal araryosha entertainment oya nkamwebwe mwifuza ama viewers mwifuza ko abantu baje mwifuza ama viewers urumva mwebwe umuca muharongera abantu baza kuraba ariko je personnellement ndabikunda vraiment sinabikunda uramuzi wa musore yigeze kuvuga ati ngo yambarira ama miliyoni menshi uramuzi kakasani kapitaraho Berry Chris avuga ati je nambarira miliyoni 10 miliyoni 20 uramuzi mpe umaze kumubona ntawe nzi ubona uhura n'izo video oya jewe ariho aba artiste peut-être nk'abajya batama abonzi ni bajya basaza ba Fizo ba Lolilo ba Satubi aba cineaste in short aba artiste ba cinema birumvikana yuko muba birashika mu kayaga murafata umwanya mu kayaga yego kuyaga c'est normal nibisanzwe gose yego murafite association bahuje nageze ko hari nduri zigeze ko haba z'aba cineaste kubijanye na association yari yavutse y'abantu bagize aba cinema mu Burundi ndibuka ryari ririmo ninde Amede n'abandi vice president ba Happy River n'abandi biraza ari nduru aba cineaste bamwe bavyikuyemo ati tevye navyo tuzi association nayo tuzi we association irimo sinibukane zizina ryayo utibukane zizina ryayo ga muntu w'Imana umva ntumva kuranera ibibazo basi arishiramu y'aba cineaste Burundi ishiramu y'aba cineaste hariho association y'abaririmbyi mu Burundi Amical des Messieurs du Burundi hariho na association y'abakinyi b'amareresi mu Burundi iyo association ntirabaho shavuze ko atayazi gusa oya ntuntware pre ngumugisha vuze ko atayazi navuze ni je nayonzi nyene kandi ntirabaho yego gusa mwe bujya murakunda gushikuza inkuru ngo cyangwa gukuza ibintu akanuka ngana ngakanyegera ugashaka gufata nk'ingwe kubera ikintu ni mwe kandi gaje usanga ngakuri ntuze igipini gitangura ugashufata kanyene kare utangura ngo mugisha nabyazi ibi ni ngorane mufise mwebwe foko muhinduka gusa kuvyukuri bon nta association irabaho y'aba cineaste mu Burundi gusa biri mu migambi biri mu migambi ico kiri ni kimwe mugiza kumenga uri nturirumve kumenga ntukunda je singundi ngorane mon frère singunda ibintu by'insako no tuba dufise ama stress dufise ama responsabilité menshi dufise ibintu byinshi dukurikirana rero hariho ibintu bimwe musanga abara ama bonus ingorane umuntu abakarironderera none nk'ivyo ugasanga kizanye ingorane kandi wakivuze atangorane ufise ata mutima mubi ufitiye je personnellement vraiment nkakujya kwa Amical des Musiciens urumva je vraiment muri cinema ntituragira ikintu nk'icyo ariko niyo ntumbero dufise nizo ndoto dufise two tuyimira ukuntu twoja hamwe dukorere hamwe urumva kandi na niyo ntumbero nyene nshingira ko mvuga ati ikintu cerekeye manake numva ni kigo kizohuza aba artiste nka bose bo muri domaine zose abaririmbyi abakina amasinema ibikibwira ngo tuduheshwe agaciro tubeshweho n'ingabirano zacu yego ikintu cy'umwe rero tuko turaciruka kugira ngo gikunde natwe tugire ishiramwe ryacu tugire ibiduhuza nk'abantu dusangiye inuze ya mugisha muramaze gufata umwanya mugende muri Star Times mumbabarire kandi nayivugiye nta kibazo ntacyo bitwaye ku nyungu zacu twese kandi ni societe nini cyane ikorera i Burundi y'abashinwa isanzwe idaraza ifise amasheni ya television Star Times zishara yize mugende mumaze kwishira hamwe muzosabe kugirirwa channel
kuri Star Time special izira chaka amareresi yanyu babariha ndio nibaza ko bikunda iyi ni business komeye cyane nabibonye mu Rwanda Tanzania n'ahandi barakunda gukora ivyo bintu gasanga hariho channel kuri Azam yitwa Cinema Zetu like sinema za Tanzania gusa muri Star Times hariho Star Times Swahili bashira amasinema gusa Tanzania za kera na shasha ibi muramaze kubifatira umwanya mu vyumvira canke nta muraronka abantu babaha imitwe ishushe nk'iyi kugira muze muraja kwataka ibintu mbo imitwe irahari imigambi irahari ni myinshi dufise myinshi cyane washima nico uvuze kirimwo kirimwo bintu twifuza kirimwo mu bintu novuga ko ari imwe mu ndoto zacu gusa nuko ibintu nk'ivyo bitazokunda mu mwanya tutaraja hamwe mu mwanya tutaragira bwa bumwe bwacu umva hari umwe rero niho kuko ingorane ziri muri industry ya art mu Burundi zirahari ni nyinshi rero zizotorerwa umuti nitwaje hamwe ivyo byose wavuze ni byinshi n'ibindi bizotorerwa umuti turi hamwe yego sawa ariko mugisha rukuri ntitwo kwiregagiza ingorane zizigwa haba za Fanny Lavine na Abel baratukanye cyane baracwanye cyane na Liberi birakomera baranambikana umwatsi yarasabye aranyima bundi ibintu byinshi ku marezo sosio byaracanye ko mugisha uko biri kose ashobora kuba yarabibonye cyangwa yaravyumvise cyangwa yarabibonye hari ikintu wakoze ko maze kubona amafoto uri kumwe na Fanny maze kubona amafoto uri kumwe na Abel bose n'abagenzi bawe hari cyo urakora kugira abantu bahuze ndeka nenda kubaza ikibazo aho nyene mbega kubera iki ingorane arizo kenshi zivugwa cyane kuruta ibikorwa kubera yuko arizo tuba dushaka ko zitorerwa inyishu no ibikorwa ashaka ko mba muri mu kazi kubera ko arizo bamushaka ko duzitorerwa umuti oya sha urambeshe vraiment urambeshe kubera ko abazo bashaka ko muzunga ama viewers zibonekeye iyo habaye ingorane uri mu hababuye abantu muzize amatitire y'ingumu y'amaraso ariko izi ngorane urazibonye bon ibintu biri uko bica ku marezo sosio urumva natwe turiyo dibitiza kuba biraduciye mu maso tukabiraba shako zikiri hari benshi badutelefoniye batubwira nabandi yego hama mugisha yako ziki ibyo muzobimenya mu misiri imbere biracari banga kiracari cyamwa kitarasha rero ntitucamuri kitarasha ngo yego kiracari cyamwa kitarasha sigura ko ubirimwo bon tubirimwo hama ndibaza ko abantu guhuza ntanzuri kirasha kandi abantu ari kumbure byinshi bon biravuga yuko hari ugwanko rw'indani rw'inzikira rw'indani rwa vrai rurimo bamwe babifata nka showbiz ariko abandi basanga ati no ntanjye amatuza aragize nasanze kabisa bajyana ngumi ya vrai niko bivugwa wewe niko je nibaza yuko ivyo byose tuzobitangira ko umuco nihagera mugabo ubu ntiharagera vraiment mureke kuduhengereza mu kanwa rero ntiharagera yuko tubivuga kandi mutenyenye mutwifurize gusa neza uko biri kose mubirimo uko biri kose bajyana abavandimwe bose n'abagenzi biwanje ayaba Abeli yaba Fanny ni mushikaje Abeli ni c'est mon frère n'abandi n'abagenzi umva je nta problème bose nimbere nka kugizira ryanje ni magara n'amazi umva ndenda amazi nyene urumva amazi utayoze urayanywa cyangwa ka message impuzu urumva turagereza kuba nk'amazi kugira ngo nitube babandi bobo akazi kabo usanga ari guteranya abantu gusa guteranya abonye abantu bako baravugana aca hekenye misaya abari amadayimoni abari muri we gusa twe tubifuriza neza twifuriza iterambere twifuriza gukora bigashimwa kuko bari bageze ku ntambwe nziza kandi bari korakora neza yego Fanny Lavine ona shimamirwa kubona by the way ikintu cyiza cyane ari kumwe na mama buntu muka muhisi wahoze ari umukuru w'igihugu cyacu Petero Nkuru nziza so ikintu cyiza kiboneka yuko hari abantu uko biri kose buke bazogenda batera intambwe zikoma je novuga yo kuvura amasinema aho yari nubu hariho itandukano rikomeye cyane kuko Paul murabona yuko abantu batangiye gutahura akamaro ka sinema rero turabyishimira cyane kubona hashika uji Burundi ukarondera amasinema y'u Burundi none kuvuga mugisha Fanny Lavine Riber Abel n'abandi bari benshi ntubavuge mazina ntubavuge nkwegera ingorane gusa ndiko ndavuga ama icon rega abantu baba bari ama icon ego nivyo ama icon
nivyo hariho n'abandi bariko barabikora neza abo wavuze bariko barakora neza ku rwego rwo hejuru n'abandi bahari tutarinze kudondagura niba duhekeye imisaya kuko burya mvuga ati burya aracyari akagorane mu bantu hari ibintu bisaba mvuga ko nka seminaire kugira ngo tugire ikintu cyitwa counseling mu bantu mu artiste kujya nasanze burya abantu bataratahura yuko tudashobora kungana isumbasumbana rya talent isumbasumbana ry'abafana isumbasumbana rya hit ibyo ni ibintu bisanzwe mu bikorwa byose rero hari abantu rero benshi batarabitahura ibyo bintu yumvise nk'ubuvuzi izina ry'umuntu kuri Mike acaguhekenyera umusaya ati umushenzi nyibagiye biraboneka ko afite inzigo arabigaragaje no kuri Mike yiwe yuko jewe amatubona nyagacanye anyereka amenyo ngo we ngo ndakwemera kandi atamvuze urumva ugasanga abantu ibyo ni ibintu biri mu bantu rero ariko mugabo bizohera kuko ibintu byose ni intambwe ni buhoro tuzongera dufashanya bifate intumbero. Sawa mugisha urabona ko uramutse twaze cyane mu by'akazi kawe cyane kuko kubera yuko mbashaka abantu bamenye neza angle mugisha bahagaze mu masinema barigeze kukwidogera yuko mugisha ari numa bandi mugisha nakunda kwivanga n'abandi sinema barayigabuye ariko ubu ni good urabona ko muri shira hamwe abakina amareresi muri angle ya gospel abakina amareresi muri angle ya musulman abakina amareresi muri angle ya traditionnel abakina amareresi muri angle ibi ni vyiza cyane ariko ntibizobe nk'umuziki Burundi bariko barawidogera ngo barigabuye dawe shango nk'aba DJ bafise abasani babo journalist bafise abasani babo ibimeze uku ariko je nibaza ko muri sinema ivyo muzobigwanya bikwiye tuzobigwanya cyane twivuye inyuma kandi deja nizere ko no mu muziki nawe nyine bizogenda neza kuko bon nibatahura yuko tudashobora kungana ikibazo cyakindi nyene nibatahura yuko tudashobora kungana mwese afise amahigwe yiwe nta nzigo bizojamo nibatahura yuko dufise ikintu kimwe cyitwa igihugu cy'u Burundi dusangiye ataho tuzoshirana gutsi babandi bose bidogera abacanke bariya ntibazi barabikora ahubwo batahure yuko ari amahigwa rutana imyidogo iratandukanye hari imyidogo yihweje cyane usanga ari ya myikomo gusa urumva hariho n'indi myidogo usanga ari realite y'ukuri nk'abantu usanga bashaka kuzana amacakubiri mu artiste abantu nk'abo novuga ko bakwiye kwikubita gashi cyane cyane uri nk'umu artiste uri nk'umu journaliste ntukwiye kugira ikintu cyitwa ibishobisho muri itangazamakuru urumva uvuga ibintu uko biri urumva ntukavye kandi ntugabanye uvuge realite uko ibintu ukuntu bimeze kandi ntukumira abandi kubaha ibiganiro kuko ibyo nibyo bica bituma abantu bicana abantu barogana abantu bagira cyangwa biriya kubera zanzigo erega burya abantu tudahana ahantu umwanya tudasangira tunaturiya nabyo nibyongeramwo inzigo ariko umuntu yabonye ati naje banyibutse naje bamvuze bageze kuriya biragabanya yego sawa mugisha mugusozera rero kugira tukureke wibananiza ibindi bikorwa uruhuke burya ndaza ko atari bibi tugiye mu tubazo like turi en dehors gato ya y'ivyo kusanzwe ukora ibibazo biri en dehors y'ivyo nsanzwe nkora hano ni tubazo turi mu buzima busanzwe nkoraga ntuze umva ibyo bibazo wewe ushaka kumbaza atari byo nkora niumva ko ushaka kumara amazi imbere y'abantu no ndavize ibibazo byitwa chemsha bongo juste mbashaka nyene turefreshise shabongo ntunzanira ibiharuro gusa ntunzanire ngo mukuru w'igihugu cyanaga ngo yitwande uze kumara amazi imbere y'abantu hoya ntunzanire ibyo bintu bazi ibintu uzi ko je ndimwo urumva kandi ntukavye nawe nyene okay no ndakoze tubazo tubiri unyishura ego canke oya ego unyishura ego canke oya canda kwa tubazo tubiri utakwiye kunyishura ego canke oya juste uca ucishira ugino cyumva wowe baza reka kuzanitira sawa je nitera bwo butange kuzana Isaac mugisha afise gahunda yo kurongora umugore wa kabiri oya mugisha afise gahunda yo guheba cinema oya mugisha bon nitubazo turi bizarre ariko ntaco reka tugacishemo ararana impuzu canke arara yambaye wumva ibibazo nk'ivyo ni kuri kwa Mungu ararana impuzu ndara ntambaye none unjanye mu cyumba nawe Isaac amwebwere bana niyo mpamvu navuze ati nitubazo turi bizarre tudatahurize neza ariko abantu baba bashaka kumenya iyo ni bizarre kweli iyo ni bizarre mugisha bizoshika ubwanwa ubukuru oya mugisha bizoshika utereke imishatsi ntereke imishatsi oya
igipara mpaka kufa. Igipara kiramfasha vraiment kwandika, urabona ko ndi umwandisi biramfasha cyane kwandika imfisa nk'agashasi n'umwe karanderanje niyo ndiko ndiyumvira. Yego. Okay, reka tuve muri ivyo tuje gato muri bonde turimwo. Utora umwe. Urumva ingene ibibazo bimeze? Ngo iki? Ndakubaza ikibazo kimwe. Utora kimwe. Choisir la bonne réponse. Twiga kwishura. Ariko ntumbwire ngo utora umwe utangure kumbwira ngo kanaka ndakaze. Ico ndatangiye ukibwira nuko. Si ivyo? Sawa, twagiye. Bashwanye umwe ashaka gusaba ubundi babazi. Ni Fizo na Satbi. Juste reka tuje mu bya entertainment nye ntaco. Fizo na Satbi. Kubera ko bakunda kubazana cyane mu bintu byinshi bya entertainment y'u Burundi. Reka nawe ndagakubitemo kuri muri entertainment nyene. Ninde akwiye gusaba ubundi imbabazi? Wakosheje ni wakwiye gusaba ubundi imbabazi. Gusaba imbabazi ntibisaba imyaka, ntibisaba urambe, ntibisaba poste y'umuntu. Gusaba imbabazi cyambere umuntu yakoshereje uyundi niwe akwiye kubanza gusaba imbabazi. Yego. Fanny na Belinda yakosheje ya dekone y'uwundi. Ivyo nje warondera. Ncenda gutahura kana ndindirice gusa wavutu ucyunsubije. Waruzi ko nze kubavuga? Nazo kucyusubiza hariya nyine. Namaze biri muri sinema yanyu. Nakubwiye yuko ikiri code ico ni cyamwe shaka ko twamura gitarasha. Je ibindi biri kareka wa mugabo wereka reka ntiwigire sungura ntiwigire urukwavusha ibibazo bya Fanny na Abel guma bikwepa ni haragere ko tubivuga vraiment tuzohabamagaza un jour twicare hasi tuganire dutere blague ibyabo bizosigara nka story nka blague nka comedy tuvuge atawuruka arayekenye imisaya. Yego Mugisha dufasha basi gusigura ibi bintu byatunaniye kumenya mu Kirundi. Divan mu Kirundi. Divan mu Kirundi. Irumbi ngorane. Divan. Ico ni kibazo girumye kabisa gikomeye cyane. None uzi Kirundi Mugisha? Nibirazi Mugisha munyumvereza Mugisha arazi gisiko ifaransa neza. Mugisha arazi Kirundi neza Silva. Nyumviriza. Nawuzi byose. Oya. Sinze ngango ni parature. Utamenya byose ntacyo bitwara. Nza nubuzayigwa ngaho ngo ndanguzi byose hama. Oya ntumenya byose. Icyo utazovuga ati ntacyo nzi. Divan iki mu Kirundi? Vraiment icyo ntacyo nzi mu Kirundi kabisa. Rido. Erega burya uramenye ikintu kimwe. Hari ibintu burya byaje nka bishasha. Amaterme mwamwe barahejeje abandisi b'amaterme barahejeje. Foko incabwenge zacu rero ziyubura bazi baratubwira ibintu bimwe ati kitwa uku nka mashargere ko yitwa telefone yitwa gute birahari mu yitwa gute mfasha nimba ubizi wowe rega niba kibabizi rero hariyo ibintu byinshi bujya incabwenge zacu zikiye kwicara hasi kugira ngo baze badufasha ururimi rwacu ntirutakare. Na televiziyo nuzi mu Kirundi? Televiziyo simbonesha kure. Oya nawe ntusuzugure. Buji impeta cyo Kirundi impeta. Boje ndayizi ko nyene. Impeta nta kindi kimondu wumva nta indi amarineti. Amarori. Yego. Amirore. Amirore. Icyo nacyo nzi kandi nacyo ndumva. Okay. Nzi gusa amarori nico nza numva. Bon, nico numva. Twibutse utuntu wakora ku ishuri wibutse nawe witwenga. Utuntu tutugu ishuri. Ku ishuri nakunda kuririmba cyane. Cyane bitego. Manota yo kuririmba waratu. Ni kuvuga nicyo kigwa cya mbere natora. Kuririmba. Kuvuga hageze kuririmba jewe nari gihanganye. Wari mu rap man cyangwa naririmba byose. Hajya kuri hip hop urakaze. Reka. Je ndirimbo zose urumva je mpfa kumva gusa melody. Numva naho ntazi ururimi. Urumva nkumva amajambo kuna agenda vugwa tayari. Ngacafata nk'igiti cyangwa nk'urushanga nkazana mu ishuri. Hageze ati magara nambazi yasane. Bash. Yarajya rigu. Mumva baza kumadirisha. Baza kumadirisha. Kibusaka hip hop kubita ku ishuri. Oya na hip hop je nakubise. Gusa naririmba indirimbo zisanzwe zico gihe à l'époque ego hama ikindi naco mvuga ko kuri je cyari nka chanera complexe cyane kuvuga izina ryanje ry'ikirundi. Byaragustressa. Byaranstressa bikomeye kuko ni izina nisangije.
ni izina nisanga ijya atana hamwe baje impamvu muze mutamara umashana ari kwiza impamvu nayizi nayimenye nkuze ariko ni kizina vraiment canshisha umva magara n'amazi umva uruzina ruremereye kuruvuga urabona nkabya nko muri primaire mwimuse muri ndi shure hakaza undi mwigisha akavuga ati mwidondoro mwese avuga izina giwe ukumva baniyo nsaba umva kazina kagufi bayineza bayirankunda urumva bayikura kure utuntu duto vraiment bashyize kuri jewe rero urumva nagerageza kugafyonda kugira ngo ntibacumve cyose aziyasana inde were nabigisha usanga bashaka kumva ati Tom waranizina ryawe mukishaka dubiye kangahe urumva oya muri secondaire na primaire dubiye kangahe muri secondaire sindadubura muri primaire sinadubuye muri secondaire sinadubuye oya ikibanza ca mbere cagushavuje wabaye ku ishuri cyari ikibanza cya 23 hashi jeje ndavana cibagiye kabisa yego kandi cyo gende ibuka nigena nanage kwishira mu bintu byo kuririmba ngo naje ndumusani urumva hayiko man kumbe nibyaje ubu oya nibyaje ubu ndibuka nkiri nari muri 9e mu cyo cya rugumbu hariya ndi mu maklebe urumva ibintu nk'ivyo nkabura umwanya wo kwiga nkabijamwe cyane naho ntage mu buhumbu je sinage ibintu by'ubuhumbu igihe nari ku ntebe y'ishure oya nakunda gusa ibintu bya entertainment kuririmba nakunda cyane narabikunda cyane byatumye ico ari epoque byatumye nsubira inyuma ariko ndiyubura kandi yego moto chini okay mugisha reka ngarukire ngaha ndagushimire cyane umwanya waduhaye twayaze neza wandyoheye wantwengeje gusa jeke akantu kandyoheye muri no interview ndazakavuga ariko entre tawo ushaka kumbwira ikintu cyakuryoheye muri no interview mu byo twaze byose ikintu ca ikibazo wibuka ca kubaye surprise cya kuryoheye cya gutangaza bon byose ni byiza byanjyoheye vraiment byose c'est bon ni byiza nawe washaze kumbaza bimwe nashaze kwishura hama icabe nka surprise cyo kumbaza mu cyumba ganani nguvya ngo wamba yewe gayi niko ikigwe oya birasaza mushaka kutumenye mu cyumba bako mugisha munagwaza muhira ubumeze gute image nyene kuri ndi mu cyumba ayi wa mugabo ibibazo by'ubuswa okay ibintu biragerega hari gihe maze tubazo gira nyene stress umuntu ndu kandi ukumva nyene ko ataco kamaze ikibazo atari kimaze ariko ukumva tunyene ko kikenewe kugira abantu baba barasamara by the way mugisha reka ndagushimire hama Dina bayi gusa surprise no kubutazi success y'abakinyi b'amareresi kandi urumva murimwo kandi n'abajama bawe nibo bayigize bo oya je vraiment shaka kubesha shaka nje ngangumisha abantu no kandi kubutayizi ntibabimpore vraiment je suis honnête là je suis honnête ntashira hamwe jewe nzi ngo ujya abartiste bose abasineaste urumva abasineaste ugemejwe nande ico nzi gusa mzimanake yuko iri mu migambi urumva umugambi iza yamaze kuwutanguza yo kuduhuza twese abartiste twese abari muri cinema turi kwacu abari mu muziki bari ukwabo abavuze b'ingoma abana bariya urumva bari ukwabo ivyo nzi ibindi nzi gusa nibyo usanga udushiramwe tw'abantu urumva avuga ati baje akanaki wanje ako ngo ibihuza aba cineaste bose nukuri kwizina ry'Imana ndege kubesha isi n'amakungu nta kiraboneka mu Burundi ariko niyo ndoto yacu turabyifuza cyane urakoze cyane mugisha rero inkuru rero nziza mutari bwamenye mugisha ari mu kwitoza kuba nka chef de quartier oya chef de quartier sinibuka cyagi post hari ushaka kwitoza muri post yawe muri mu gisata cyo kurongora abantu icaje uyu oya nukuri sinigeze kubyumva mugisha wumva ukuntu ngira undengere rya 20 ungira undengere irya 20 nukuri kwa Mungu jewe jewe vraiment Mike nukuri kw'Imana ndabasabye umugabo namvugira ibyo je ntavuze ntabyo nzi undengeye irya 20 undengeye akarimbi je ntabyo nzi politique yumviriza yoya politique oya vraiment politique ifise banyeneyo ifise banyeneyo babikora neza bazi kuno bagira politique simano yiwanje ariko politique simano yiwanje mbere tubonye aba artiste harabashinga amateka
aba artiste araba chef rega bon hari amaposte muri politique amaposte politique n'amaposte civile asanzwe ariko naho bimeze uko yaba poste civile yaba poste politique nukuri kwa Mungu bambabarire jewe sindiyo jewe ndugusabye witoze mugisha ube nka honorable ntwo oya ni mugira campaign muri asha ni murondero yundi jewe ivyo bintu bya politique jewe sindabijamwo jewe talent yanje nifitiye no kwandika cinema n'uturirimbo to guhageza Imana n'ibintu byiza nta bindi politique si domaine yiwanje reka burya Isaac nitwoja muri byose nigikunda oya ifoko dutandukanye ibintu bitandukanye kandi twese turuduzanya turuduzanya dukeneye abanyapolitike abanyapolitike nabo nye baradukeneye urumva tugenda tugira gute twuzuzanya kandi umwe wese bije usanga umuntu ashaka ibintu byose abarimo ibintu byose abarimo no kwitera ama stress ucu usanga bimwe atabikora neza ugasanga imyiko bibaye myinshi rero nuko umuntu yifokasa ku kintu kimwe avuze iki kintu ndagikore n'umutima n'ubwenge bwiwanje nsige amateka ku isi ariko ibintu byo kuvangatiranya ngurino oya vraiment je sindi iyo si cyane rero nari kumena Mugisha twaze byinshi twabize bitari bike Mugisha tugira uko canke tugira uko ntangora naco bigutwaye naco bintwaye vraiment Mugisha rero mwambonye twari kumwe nawe